Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije, turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku yundi. Turabaha ikaze mwe mudukurikiye mwese muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi, bwone mu ntara no mu bisagara bigiye bitandukanye, bari mu bihugu bitandukanye irya nino bihana imbibe n'u Burundi. Mwese turabaramukije kandi turabaha ikaze, n'abari ku migabane ya kure mwese turabaha ikaze, nimucikwe n'aya amakuru. Bose uko ari babiri barafise ipeti rya General Major, umwe yarahushije ubundi arahushura. Wa mbere ni General Major Godefroid Niyombare. Amakuru dufise yemeza ko mu mwaka wa 2009 Godefroid Niyombare yakozwe kwisuzuma na Hussein Radjabu bwiye yari amaze umwaka mwibohero kugira arabe ko yomushira mu bizigirwa bazotumwa ibikorwa bikomeye. Aho ni nyuma y'akajagari kari gaherutse gutezwa na Nkurunziza mu mugambwe CNDD-FDD muri 2007, abagomyabanga bakisanga bigabuyemwo imice ibiri mbere yuko basubiza hamwe bamaze gutahura ububegito bwa Nkurunziza. Ayo makuru akavuga ko mu mpimba Hussein Radjabu yabonanye na bamwe mu baserukira ibihugu bibiri vya Buraya vyari bifitanye amasezerano na leta y'u Burundi mu bijanye no gufashanya mu nzego z'umutekano n'izo kwivuna abanzi. Umuhari CNDD-FDD ukiri ku rugamba, Hussein Radjabu yaragendeye ibihugu vyinshi vyo kwisi cane cane vya Buraya na Aziya kugira ngo abasabe kuzokorana neza na leta ya CNDD-FDD mu migambi y'iterambere mu gihe uwo muhari uzoba umaze gushika ku butegetsi. Kubwa Hussein Radjabu yarabizi ko hari ibihugu bizobagora gukorana kuko vyari bisanzwe ari Mozambique wabo CNDD-FDD izobisubiriye ku butegetsi, nico gituma vyamusaba gutegura inshuti nshasha z'ubutegetsi bushasha. Muri ayo masezerano n'ivyo bihugu Radjabu yari yateguye ko abo mu nzego z'umutekano zimaze kuvangwa, ubwo nabavuye muri FAB canke Forces Armées du Burundi n'abavuye muri PMPA Parti et Mouvement Politique Armé bazoba ari inzego zihagaze neza zubahitse kandi zikomeye muri Afurika. Kugira ivyo bishoboke, ayo masezerano yarimwo ivyo gukarihiriza ubwenge intwazagabo ibihugu vya Buraya na Aziya, kw'inyigisho za gisirikare abajejwe umutekano bato bato, kubaronsa imyambaro y'akazi itandukanye, umwe wose ujana n'igikorwa unuriya abajejwe vyongere vyorohe kuza barahindura ntibagume mu mwambaro umwe, n'ukubaha umushahara ufatika, akiyongera ko n'uburyo bari kuza barahabwa n'amashirahamwe mpuzamakungu yari kuba yabagomwe mu bukerebutsi bwabo, ku buryo urwaruka rero rwari guhurumbira izo nzego. Kubwa kajagari ka Nkurunziza, benshi mu bafashanya n'u Burundi baciye batangura guhagarika amwe mu masezerano bari bafitaniye bamaze kugiranira na leta, vyatumye abasirikare bamara amezi 2 badahembwa, birabana ikibazo gikomeye. Niyombare yari umuyobozi mukuru w'igisirikare canke chef d'état major ico gihe. Izo nkuru zivuga ko Hussein Radjabu yamutumye ko mu mpimba mubwira ko yoja mu gihugu ca Kongo aramugenekereza abo bazobonana mu bategetsi ba Kongo, bakazomuha amafaranga ahuye n'iyo mishahara 2 y'ayo mezi, bindi rero bikazokwigwa hanyuma. Niyombare amaze gushika aho yarungitswe akavuga ivyo Radjabu yamubwiye aza kuvuga, abategetsi rero baciye bamuzaniraho atera umukono bamuhaye amafaranga. Abo bategetsi ba Kongo rero baca bamutembereza gato bamwereka ahari ububiko bunini cyane bw'ibikoresho vya gisirikare bikomeye, harimo inkozi ikomakomeye, ibiduga vy'intambara vya Blende n'indege za kajugujugu z'intambara. Baca rero bamubwira ko ivyo vyari ivy'igihugu c'u Burundi vyari vyatumwe ko n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Hussein Radjabu ku izina rya leta, ariko ubu bitagishoboye kuzanwa mu Burundi kuko ifishi zo guhana ivyo bikoresho zitegerezwa guterwa kw'imikono n'umukuru w'igihugu ca Kongo Joseph Kabila hamwe na Mozambique. Hussein Radjabu hamwe na Radjabu ubwiwe baca bamubwira ko gufunga Radjabu ari ikosa rikomeye cane bakoze kuko bizozingamika igihugu igihe kirekire. Ngo General Godefroid Niyombare yarabatakambiye ko bomwizera bakamuha ivyo bikoresho kuko asanzwe ashigikiye umukuru w'umugambwe Hussein Radjabu, nabo baramurahira ko Niyombare atari Radjabu
ico babwiwe ko bamuha ari ayo mafaranga gusa. Ngo Niyombare rero yavuye muri Kongo ishavu riniga, yashitse yegeranya bamwe mu basirikare yizeye babwira ko bagira baje gukuraho inzitizi yitumye igihugu kidatera imbere ariyo Nkurunziza. Babikurikiranye bavuga ko Niyombare yashitse avugana ishavu ko Nkurunziza ataca maze akwiye gukurwa ku butegetsi byihuse. Amwe mu masoko ya Radjabu yaciye amwibira ibanga ko Niyombare ashobora kuba agira atembagaza ubutegetsi. Mu maguru masha Radjabu aca yakura Niyombare amubwira ko yuhagarika uwo mugambi. Niyombare yaragerageje kumusigurira impamvu zotuma Nkurunziza akurwaho. Radjabu nawe amwibutsa ko atantwanzaga bingwana urugamba igendeye ku marangamutima kuko ica yonona ibintu. Ayo makuru kandi avuga ko mu kumuhumuza Radjabu yamuhaye umuhango ko ari we azotembagaza Nkurunziza, ariko ikindi gihe Niyombare abona gutekana. Tubutse ko rero hari muri 2009 uwo muhango rero uza kuja mu ngiro muri 2015. Ivya Radjabu ntivyihuta. Wayo makuru rero ngo kugira wa mugambi wa 2015 kunde byasaba ko Nkurunziza yizera Niyombare. Ivyo navyo rero kugira bikunde Radjabu yaciye ku gihangane kimwe cakorera mu biro kwa Nkurunziza kugira musabire kurungikwa mu buserukizi bw'u Burundi muri Kenya. Kubera Niyombare rero yaramaze kuvugana na Radjabu umugambi wiwe wo gusohoka ibibohero no gukora ku butegetsi Nkurunziza, Niyombare yaranze kuja muri Kenya kuko yiketse ko Nkurunziza yoba yamenye ayo makuru akaba ashaka kumwigizayo. Ngo Radjabu rero yahavuye abwira Niyombare ko yokora ivyo Nkurunziza amusavye kuko hari byo bizotuma wa mugambi wabo ugenda neza. Kugituma Radjabu rero yarungitse hanze Niyombare ngo kwari ukugira ntazobe muri vya bihanganye 13 twababwira vyateye umukono ku rwandiko rw'amiriza ikiringo ca 3 kuryo bizokorohera intumwa za Radjabu mu biro kwa Nkurunziza kumwereka ko Niyombare ari we mwizigirwa akwiye kugarukanwa agahabwa iperereza rijejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Kubwa Radjabu nyene Niyombare yamaze gushika ku ndongozi urongozi bw'iperereza yamusavye gusohora urwandiko ruhanura Nkurunziza gutitoreza ikiringo ca 3 kugira ica mbere gifatanye na bagenzi we 13, hanyuma urwo rwandiko rwiwe ruhe inguvu ivyo Radjabu yariko arasaba makungu ko Nkurunziza yareze ihaniro tacumvira urwego na rumwe mu gihugu akwiye gusezererwa. Kindi rero urwo rwandiko nirwo rwatumye Niyombare hagirirwa icyizere n'inzego zose z'umutekano hamwe n'abanyagihugu kugira rero ntibizokwitwe ko ari Radjabu yahamuteretse atavyo yarakwiye. Kubwa Radjabu rero kurungika Niyombare muri Kongo agahabwa umushahara w'ingabo z'igihugu Nkurunziza byaramuyobeye kerekwa birya bikoresho wari umukenyuro wo gusuzuma ko Mose Kizigenza azomutuma gutembagaza Nkurunziza azobikorana umutima umwe. Twarabwiye ko gusezerera Nkurunziza ku butegetsi muri 2015 byari biteguwe neza, ariko babatuvye bamye batoba utwigoro twa Radjabu bakabijana. Radjabu rero amaze kubivamwo vyabaye ngombwa ko Nkurunziza twari kiringo ca 3 bivuye ku bubwa n'ububwabwa bw'abo banyeshari n'inzigo. Amakuru avuga ko Radjabu rero amaze kumenya ko bamufitiye inzigo y'akazikira batovye igikorwa ciwe, yasavye abari muri ico gihe bose gukura meza kugira rero Nkurunziza agarutse ntabagirire nabi. Ngo baciye muri CNDD-FDD bazi uko Radjabu akora, barakinjuye intwazagabo zari kumwe na Niyombare zitari zo muri CNDD-FDD zatawe n'ibibaye kuko zitasiguriwe imvo itumye ico gikorwa gihagarikwa, kuko batari bazi inkoro za Radjabu ko afashe ingingo uyikurikiza uko ifashwe utabajije imvo. Hari bamwe rero bavuze ko Radjabu yagize ubwoba kuba yisohokeye muri ico gikorwa, abo baranka kuva mu gihugu kuko bibwira ko bamaze kugifata. Ntibamenye ko inzego z'umutekano zimaze kumenya ko Kizigenza wabo yisokoye atawundi zari kumvira. Ariko n'ubundi rero Radjabu byarabaye umuvyeyi habwira ibihanganye byari byitwa ko byagumye kwa Nkurunziza ko bokora ibishoboka byose abasamaye
bagahagarikwa ntihagire uwo baka ubuzima. Ariko no mu gushimisha Nkurunziza baze gufata amashusho bariko barakubagura izo ntwanzagabo kugira ngo abone ko yabatsinze. Amasoko yacu ari mu begere Hussein Radjabu avuga ko iyo hari ubwo yahaye igikorwa ntigikunde aca ahabwa akaruhuko kazanwa ubundi kugira ngo uwo bashaka gutoba bagume ahanze amaso umwe wa mbere. Ubwo ari amakuru adushikira bivuga ngo kiriya gikorwa ca 2015 cari gifiswe mu minwe na General Godefroid Niyombare, General Ponce Gacibwenge na General Prime Niyongabo. Abo babiri harimo Niyombare na Gacibwenge basabwe na Hussein Radjabu kudasubira kuvuga canke kuboneka mu bivugwa hirya no hino bijanye na politike kugira muri ba batavyero ntihagire uzobaca ko mu gukira ivyo yononye, ngo hoba hariho n'ibikorwa bindi rero Radjabu ategekanya kubashirabwo. Kubwo ububasha bwa Hussein Radjabu, General Prime Niyongabo yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza yongeraja ku isonga ry'abashatse kumutembagaza muri 2015, ariko Nkurunziza agiye amusiga mu biro bikuru vya gisirikare gushikaho n'ubu niho yiraramiye. Wa kabiri rero ni General Major Evariste Ndayishimiye, nawe tumuvuge ko inkuru zo gushirwa mu karuhuko k'izabukuru hataragera ca retraite anticipée kwa Neva zatanguye kuvuga mu ntwaro za 2016, ho vyavugwa ko Nkurunziza yashaka kwaka umugambwe Pascal Nyabenda akaba ari we aba umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe. Inkuru zivuga ko Pascal Nyabenda rero yaramaze guterwa ubwoba gatari gakira Nkurunziza ko atemeye kumuha umugambwe ashobora kubizira. N'imvukira rero y'intara ya Bubanza isanzwe ivukamwo ibihangange bitari bike, Pascal Nyabenda yamenyesheje iryo terabwoba rya Nkurunziza, nabo rero baramuremesha ko ataco azoba. Ariko ngo vyahavuye birenga karimbi aho Nyabenda yategerwa n'abantu bitwaje ibigwanisha, ariko Imana irakinga ibara ntiryagwa. Ku bamuzi rero bavuga ko Nyabenda yari umunyabwoba adasanzwe, yaciye abwira ivyo bihangange ko batemeye gutora umugambwe wabo, agira rero atanga imihoho bazosigariye baranyinyurana na Nkurunziza wabo, ariko we yabiviriyemo. Ibihangange rero bimaze kubimenyesha kizigenza wabo niho yaca afata ingingo ko ico kibanza bogishiramwo Evariste Ndayishimiye kuko hariho umugambi ariko aramutegurira. Makuru akavuga ko Ndayishimiye yasavye ashimitse ko barabundi bahashira kuko ivya politike vyahava bimugora, ariko Radjabu aramwizeza ko iryo peteri yiwe ariko arakingira zoronka ibiriruta kuko rero vyasaba ko akukuruka hataragera. Asubiriye Jeremy Ngendakumana, Pascal Nyabenda yari yashikiriye uburongozi bw'umugambwe muri 2013, akaba yavuye ku gihutihuti muri 2016 amaze imyaka 3 gusa. Pascal Nyabenda rero akaba yarahawe n'uruhusha n'ibihangange vyo kwemerera Nkurunziza ko atunga ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Nakamwemwe kenshi Nkurunziza ngo yarabona ko agiye gutwara umugambwe n'igihugu kuko ngo yamye yifuza kuva kera, nico gituma rero iryo koraniro yategetse ko ryobera Ingozi ahabereye iryakuye Hussein Radjabu ku burongozi bw'umugambwe kugira rero amwereke ko urugamba rutsinze mu gutwara umugambwe n'igihugu. Amakuru avuga ko ikoraniro ritanguye ya Nkurunziza yaguye mu gahunda ibihangange bumubwiye ko umukuru w'igihugu mushasha ari Evariste Ndayishimiye, umwe rero yabahuza na Hussein Radjabu. Nkurunziza rero akamurahira umwe nyene ari mu bihangange 13 vyameje ikiringo ciwe ca gatatu, ko Ndayishimiye ku burongozi bw'umugambwe rero kuri Nkurunziza ko ari nko kubona Hussein Radjabu. Nkurunziza rero vyamwanze mu nda. Iryo koraniro ry'Ingozi harigira imfa gusa, aca avuga ko abanje kuja kwiga amategeko amwe azohinyanyurwa akazoca atuma ko n'irindi koraniro hanyuma. Inyuma rero y'igihe gito Nkurunziza yaciye asubira haratuma ko n'irindi koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD yabereye Igitega kuwa 20 kwezi k'umunani 2016. Mu mpinyaniro yakoze Nkurunziza yakuyeho ikibazo c'umukuru w'umugambwe President du Parti, agomeza yica umunyabanga mukuru ni Secrétaire Général gusa, akazoba rero twarwa n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye President du Conseil des Sages, ubwo nawe rero akaba yari Nkurunziza. Kubwayo makuru rero ngo Nkurunziza yabikoze gutyo kuko atashaka umukuru w'umugambwe yitwa ko ari
ari wategura ibikorwa vya leta ikomoka kuri uwo mugambwe igira ko makuru avuga ko Nkurunziza igituma yaguma ashaka kuzana Pascal Nyabenda atari ukubera yamukunda cane bahuza ahubwo yari yamugomwe ubwoba bwiwe yarabona ko rero kuba ataciye ku rugamba bituma atajunja yogira imbere yiwe kuba hoho Nyabenda yarahiye coba hagata umugambwe kiringo ciwe kidaheze kubera iterabwoba vyahaye inguvu Nkurunziza zo gukenera Nyabenda cane kuko yabona ko ari we yomworohera gukoresha ico ashatse. Ku ruhande rero rw'ibihangenge Radjabu yarabihanganishije no kuba Nkurunziza yakuyeho ikibanza c'umukuru w'umugambwe ataco bizohindura mu ifatwa ry'ingingo mu ikoraniro ridasanzwe rya CNDD-FDD yabereye Gitega ryagena umukandida w'umugambwe mu matora ya 2020. Nkurunziza yateguye ko azotanga Pascal Nyabenda k'umukandida. Mu gutegura imitima y'abagumyabanga rero Nkurunziza yabanje hatera amashurwe Nyabenda ko ari we mukuru w'umugambwe wenyine atahemutse bivuze ko kuva kuri Radjabu Jeremy no gushika kuri Ndayishimiye bose kuri Nkurunziza ari abahemu aho kwari ukugira rero ntiyamuvuga ko ari we mukandida bizokwitwe ko ari agashimwe muhaye. Bakuru akavuga ko General Radjabu yari yahaye itegeko Gen.Prime Niyongabo ko Nkurunziza ahirahiye akavuga undi mukandida atari Ndayishimiye ubwo nyene aciye atembagaza ubutegetsi. Prime Niyongabo rero nawe akaba yari yibangikanije abasirikare bashirika 3,000 bitwa ko bacunze umutekano w'abategetsi bari muri kirya kibanza yamara bari abiteguye gusezerera ubutegetsi bwa Nkurunziza. Amakuru yacanye ko Nkurunziza amaze kubona ko vyakomeye niho yemera ko Ndayishimiye ari we mukandida, ariko n'ubundi Nkurunziza ntivyaviriyemwo aho kuko yabanje gutegura urutonde rw'amabanga mashasha n'ivyibahiro yihaye mu mugambwe. Ingingo zarenga 10 ingingo ivuga Ndayishimiye ikaba yavuzwe ubugira 15 kugira ngo yereka abagumyabanga ko azoba ari muto mu gihugu imbere ya Nkurunziza. Maze kwiha rero ivyo vyubahiro birenze harimwo n'icuko we hari we azoba imboneza yamaho mu mugambwe no mu gihugu hatanginga izofatwa mu mugambwe canke mu gihugu utamuciye ko Nkurunziza yaciye akora kwitama Hussein Radjabu mu ijambo yavugiye imbere y'abagumyabanga bose n'abaserukiye ibihugu vyabo ko ari bwo bwa mbere mu Burundi umukuru w'igihugu yitoreye umunyagihugu azoba bisikanije mu mahoro n'uwamusubiriye. Ubwo butumwa bugenewe Radjabu Hussein bavugiye hejuru kuko yarabizi ko hariko haramukurikirana. Yabivuze kubera Radjabu rero yari yararahiye ko Nkurunziza atazomara ikiringo ca gatatu kurya yananiwe guhindura ibwirizwa shingiro. Nkurunziza rero akaba yarashatse kubwira Nkurunziza ko kubwira Radjabu ko ubuhangange bwiwe bwananiwe ca kiringo hakimaze amahoro asigaye kubisikanya mu butegetsi na Ndayishimiye. Umutambukanyi wa Nkurunziza ni Denise Bucumi Nkurunziza. Igihari nuko yaramenye ko iryo jambo umugabo wavuze ryo gusotora Radjabu rishobora kumukomerera, cyo gituma rero Denise Bucumi Nkurunziza yaciye asohoka igihugu mu ijoro ajanye n'abana kugira ngo yigize y'umuryango. Ico gihe rero byavuzwe ko ajanwe mu gihugu ca Kenya kuvuzwa n'ingwara ya corona, ariko yaciye ku kibuga c'indege y'abakozi bato bose bategetswe gutaha kugira ntihagire ubona ko ahunze. N'inyuma rero y'igihe gito n'abarundi n'amakungu bavyuka bumva inkuru idasanzwe ko umutima Nkurunziza ahagaze giturumbuka. Abicishije rero ku rubuga rwiwe rwa Facebook ubutumwa Radjabu yahaye Ndayishimiye yamwibukije ko yokwama yibuka ko abisikanije ku butegetsi n'ikiziga ejo ntaze yitwaze ko ari uwuri ko aramutobera. Aya makuru avuga ko Radjabu yashatse kwishura abumvise bwa butumwa bwa Nkurunziza ko umuhango wiwe utagirayo kandi ububasha bwiwe ataho bwagiye. Muri rero dufise zivuga ko nubwo Ndayishimiye yari yashizwe muri kiriya kibanza na kizigenza hariho uwo bitashimishije, uwo nawe akaba ari General Bunyoni kuko kuva muri 2014 yaguma asaba Radjabu ko yomugira umukuru w'igihugu kuko nawe amaze gufasha bitari bike, ariko Radjabu akaguma amubwira ko bagenzi we canke b'ibihangange batuvyemera.
ku bazi rero Radjabu avuga ko iyo yabonye ko unyotewe ikintu runaka urinda uhenuka ico kintu atakiguhaye kuko aba abona ko ufise izindi ntumbero atari nziza. Gunyonera amaze kubona nkuru nziza avuyemwo ikiringo ciwe kidaheze yaciye asaba ko kubera Ndayishimiye atari bwagere kurahira wocashirwa ko yabenda nk'umukuru w'inama nshingamateka kugira ngo barire ikiringo ca nkuru nziza nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga ko umukuru w'igihugu atagishoboye kubandanya ikiringo ciwe. Ayo mabanga rero agaca bandanywa n'uwari umukuru w'inama nshingamateka akaba ari we yari guca aha ubutegetsi Ndayishimiye. Nk'uko ari makuru rero bivuga ngo urwo rwari urwenge rwa Bunyoni kugira Nyabenda baye umukuru w'igihugu azoca mutemagaza kuko yabonye ari umunyabwoba. Gutyo Bunyoni rero yerekera Radjabu ko nubwo atari we iyo mutanga urwiwe yakwishakira ku butegetsi. Ico gihe rero Bunyoni yaciye agumura abayoboke ba nkuru nziza ko ari we hasigaye azobahagararira kandi akabafasha gushengeza abagize uruhara mu rupfu rwa nkuru nziza kuko yaba yisoma bike wiwe ariko kwari kugira rero bamushigikire mu kubera ko Ndayishimiye bise uruhara mu rupfu rwa nkuru nziza. Niho rero hatangujwe umurwi wiyise abo mwirage. Ivyo rero ngo ntivyari gukunda ibihangange atari bo babishatse. Ndayishimiye rero acarahira imbere y'ikiringo cari gitegekanijwe ariho uwahoze arongoye igihugu ca Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete yavugira hejuru abarundi bose bumva ko Ndayishimiye yamye ari intumwa idasanzwe ya Radjabu kuva kera. Ubutumwa rero bwavuga ko uzoshaka gukomakoma Ndayishimiye azoba ariko arondera mutama wiwe. Hamaze rero kubicirya nino niho Radjabu yabwira gihangange ko Bunyoni boraba ikibanza c'iteka kugira ngo kabanye imyidogo ariko n'ubundi ntiyabaha aguma ategura ivyo yonona. Niho Radjabu rero yamukora amaboko atanga itegeko ryo kumuha igihano cyo kumufunga ariko rero ntibamwice nkuko iryo tegeko ryavuga. Ubwenge rero bumaze gusubira ku murongo akamenya ko kizira kuvuguruza bakuruwe bazoca rero bamurekura. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ganiro n'amakuru tubagezaho. Basaba rero kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzi banyu kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Imbonesha kure hejuru TV tuze gusubira.